igihe papa wiwe yitaba Imana, niko karirimbo twaguma turirimba ducura intimba papa wiwe yitavye Imana. Hanyuma jewe ncumva iyi nkuru y'incamugongo, navuze ni numva atayandi majambo nokoresha, niko guca mfata iyo refrain hama turandika, n'abandi barandika hama turashira hamwe n'abaririmbyi benshi bo ngaha i Burundi, ndetse s'abarundi gusa, harimo no mu Senegal mu producteur w'iwacu kuva dutangura gukora indirimbo ya mbere gushika n'ubu twari tukiri kumwe, yitwa Bashir. Hama ikintu agomba kubabwira kuri Bosco no kuri numva atabirebire novuga, ariko ntimushavure. Jewe abo twamana muhira, abahora baza muhira barabizi, nabwiye nti Bosco jewe si Bosco kuri jewe ni hasa, no kuvuga ihasa ryashomye. None ko tuzi ko Imana ari rurema, tukaba tuzi ko ariyo igaba, abarundi bakera nibo bari bazi kwita amazina ya kwita ngo niyo nkuru, bagaca bagaruka bakavuga ati irakoze. Amazina mwe nayo arora ku Mana mwese murayazi. Reka rero ko Imana yisubije ivyayo, sumwanya wo kubabara, sumwanya wo gukurikiza Bosco amarira, naho nk'abana b'abantu bigoye cyane kwihangana. Jengira murabona ko ntarize mugandaza kurira muhira tu, uko bigenda kose. Nahatswe no mwisengero, nibutse ahantu yahora yicara avuza guitar bass, ariko tu Imana imwakire mugandi murire vraiment, ntimusubire kurira. Ndabibaza vyabwo turyoherwe kuko ishaka ry'Imana rirangutse, agiye neza. Abakoriste hajya barabizi, kandi nari nabibasavye nti nukuri tuzomuririmbire. Ndavuga nti je nzokwivugiriza. President wako hararambwiye ati uzobishobora, nti je nzobishobora kuko niyo mariage agize. Nuko twari twaravuganye rero ko mu misi ya nyuma jewe sinzi ahantu twari tugiye, aca tangura kumbwira ngo mburazi ko rino ciri rimwe amafaranga menshi, ngo tugira duca amafaranga, ngo tutarigera tubona kuva twabaho. Wewe rero ngira ari kabona mwijuru. Hanyuma Imana imwakire, nibashira twese dushirahishize, sivyo none dushirahishize hama kandi dusubire tuyikomera amashi kuko yisubije ivyayo. Murakoze cyane, sindabarambire. Hama ngiriye ko aho duhereza gushira ko ingori z'amashugwe, duca tubandaniriza kuri Musée Vivant, ngira benshi murahazi. Duca tubandaniriza hama tubandanye kuremeshanya. Ariko ico nemereye mama wiwe, kuko yari yarambwiye ati Vianney, ntubone Bosco ndi ngaha, ni wewe. Ico nemereye mama wiwe rero, kuko yari yarambwiye ko mu vyo dukora twoza turibuka abavyeyi. Twarakivuganye cyane, biri no mu vyatumye ngenda iwabo nawe akazi wacu. Urumva imiryango yari yabaye umuryango umwe kubera abahungu babiri ataco basana, mugabo mu Mana bavukana. Ndamwemerera rero mama wiwe ko Bosco atamubuze, jewe ndacari ngaha. Ico cyose Bosco yahora akorera mama wiwe yagikora ndakizi, nanje nzokibandanya. Hama kandi nuko Peace and Love igiye kubandanya, ahubwo nibaza ko n'Imana yabikoze igira iduha izindi nguvu zidasanzwe ku buryo tuzokora ibitangaje. Nkaba ndabashimiye cyane, umuntu wese uzi ko washitse ngaha ndagushimiye cyane. Hariho n'abatashoboye gushika bari hanze y'igihugu,
hari ababuze indege, hari abo bankiye ku buzi, mugabo byose bikaja mu ishaka ry'Imana, kuko Imana ni ntiharirizwa. Nuko rero jewe mukanya duce tuja kuri Musée Vivant, hama tubandanye kandi mubandanye kuturemesha, burya aha turabuze. Ego murakoze cyane, Imana ibahezagire.